Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu no yanyu muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, nkaba mbahaye kaze abakurikirana ano makuru bose. Na makuru tuza kugaruka hanini ko yariko aravugwa mu gisata ca politiki cane cane ngaha mu gihugu c'u Burundi hagati y'umugambwe y'uwahoze arongoye umugambwe seneri Hon.Agathon RWASA ndetse n'umugambwe FDD. Imbere yuko gato tubibageza ko gusa ico twobabwira nuko ikoraniro rya seneri Ngozi ryatuye umukuru mushasha w'umugambwe yitwa Nestor Girukishaka. Uyu akabagira gatatu ahawe n'ubutegetsi bwa FDD kurongora umugambwe wa Hon.Agathon RWASA. Bamwe bati FDD iratinya cane Agathon RWASA, ngivyo bakoze ubu bizokungura iki ubutegetsi bwa FDD. Nkuko vyamye bivugwa kuva kera ngo birorohera cane FDD kwagira izindi migambwe ifatiye ku njyane za kahise, ariko ibi vyaranse ko bikoresha hageze mu kugwanya Hon.Agathon RWASA. Nako kandi ngiyo hageze kuvuga ubutwari bwo ku rugamba rw'umuheto FDD itaca ironka icivuga igeze imbere ya Hon.Agathon RWASA. Akaba niyo mpamvu bahisemwo kumukuraho bifashishije bamwe mu banywanyi b'uyu mugambwe bivugwa yuko batari ku ruhande rwerekwa ivyo Hon.Agathon RWASA akora. Kuri ubu kandi hari amakuru duhejeje kuronka yo bavuga ko hari umwe mu murwi w'inyankamugayo zidasanzwe kuri ubu zashizwe ko muri seneri. Ni mu gihe benshi bari bamenyereye ko abanywanyi b'umugambwe seneri bahagarikwa mu gihugu cose babeshewe ngo batunze ibigwanisho, ubu rero vyabaye ibindi. Ni mu gihe kuri ubu hari bamwe mu banywanyi b'uyu mugambwe bambaye nk'ivyo benshi bahora babona ku Imbonerakure. Ni mu gihe nabo bariko bagaragara bafise ibikoresho vyo guhanahana amakuru vyo mu nzego z'umutekano nk'uko bitangazwa. Ibi vyose turaza ko bigaruka ko muri ano makuru. Ni mu gihe kandi hari n'indi nkuru iriko iravuga ko uyu wahoze arongoye umugambwe seneri Hon.Agathon RWASA ngo yaramaze gushika mu gihugu ca Kenya. Ese ayo makuru yoba ariyo canke se vyoba ari bibeshe? Turaza kubigaruka ko. Ni mu gihe kandi inkuru y'umubabaro yashikiriye igihugu c'u Burundi aho Sheikh Sadiki Kajandi Abdallah yahoze arongoye umuryango w'Abayisilamu mu gihugu c'u Burundi cose atakiri mu bazima. Turahojeje umuryango w'Abayisilamu mu Burundi be n'umuryango w'umuhisi Imana nyene ubushobozi ibe hafi yabo asize. Imbere ko tubabwira ibiriko bishikira Agathon RWASA, fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyena ko kugira ngo utojikanwe nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweko. No Muhoza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Nk'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FDD akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi kandi azwi n'amakungu, Hon.Agathon RWASA yarazwe umugambwe wiwe. Bivugwa yuko vyagizwemwo uruhara n'abarongoye umugambwe FDD kuri ubu ngubu. Ni mu gihe kandi bamwe bavuga ko ivyabaye ku munsi wa Mungu Ingozi muri rya koraniro kaminuza ryateguwe na babandi 10 batari ku ruhande rwa Hon.Agathon RWASA bavuga ko FDD tagikeneye higanwa rya politike. Giki ngo akaba ari kimwe mu cama kiranga iyi ntwaro. Ngiyi ntwaro atinya rwose higanwa, ngo nayo mpamvu ikora ibishoboka vyose ngifute uwo bohiganwa, ahandi gashira imbere iterabwoba n'ubusuma. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko ikibazo gikomeye kigiye kwaduka ari umukenyero mushasha Hon.Agathon RWASA yoba agiye kubura kugira yitaba amatora yo mu mwaka w'2025 azaba arimwe abashinga amateka ndetse no mu mwaka w'2027. Ese azoshinga urundi runani nk'uko bivugwa na bamwe mu begereye uyu mutegetsi? Ni mu gihe benshi muri kimwe mu bigaragaza demokarasi mu gihugu ari uko habaho imigambwe itandukanye. Kubuza rero ko ngo
ngo ko habaho imigambwe ikomeye no kugwanya demokarasi n'uruhombo rukomeye ku banyagihugu babaho batagira amahitamwo, ingaruka zavyo ngo zikazoba zibi cane muri kazoza k'igihugu. Hon.Agathon RWASA nk'uko bivugwa imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2015, Agathon RWASA yafatanye na Charles Nditije nawe yaheruka kwakwa umugambwe Opona bakora urunani amizero y'abarundi. Ico gihe ngo vyarabonetse ko uruno runani ariho rwaciye rukomera, ni ukuvuga ko mu gihe aba adafise umugambwe Agathon RWASA yitoje agumana ngo abanywanyi biwe. Ni mu gihe no mu mwaka w'ibihumbi 2019 Hon.Agathon RWASA na bagenzi be bakoze umugambwe mushasha bawita seneri. Mu kanya gato cane uno mugambwe wahindutse umugambwe wa kabiri mu gihugu kandi ukomeye, kuko mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 abarundi bari mu gihugu ngo baruhijwe cane na CNDD-FDD bose bahaye amajwi seneri ya Hon.Agathon RWASA. Bikanavuga yuko kandi Hon.Agathon RWASA yoba yaribwe ikibanza c'umukuru w'igihugu muri ano matora. Dusubiye imbere gato mu mwaka w'ibihumbi 2010 haremewe umugambwe FNL yagiriyagaho tureme. Ubutegetsi ngo nabwo bukaba bwari bwiteze ko umugambwe uzoshobora gucanishamwe bahoze muri Paripehutu, ariko ntaco vyahinduye, abanywanyi n'ubundi bagumye inyuma ya Hon.Agathon RWASA. Ni mu gihe bamwe mu bakurikiranira ivya hafi cane politiki y'igihugu c'u Burundi bavuga yuko mu gihe Agathon RWASA n'ubundi aramutse akoze uyundi mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, n'ubundi ashobora kuronka abanywanyi bose yari afise akiri mu mugambwe seneri bakamukurikira, mbere ko hari n'abaterekwa ivy'izi ndongozi shasha zashizwe ko bamwe bavuga ko zashizwe ko n'umugambwe CNDD-FDD mu gihugu. Ni mu gihe kandi Agathon RWASA bamwe bavuga ko yoba yamaze gushika mu gihugu ca Kenya. Tukaba turiko turarondera amakuru yaho uyu mwubahwa cane ndetse akaba n'umunyepolitiki akomeye cane mu gihugu c'u Burundi yoba ari muri iki gihe. Haravuzwe vyinshi mbere yuko Agathon RWASA yakwa uyu mugambwe, yarabujijwe gukora ibikorwa vyinshi birabana n'iterambere ry'uyu mugambwe. Yarabujijwe gukoresha amakoraniro kaminuza y'uyu mugambwe, yarabujijwe kandi gukora ibindi vyose bifise aho bihurira na politike. Gusa n'ubundi igihari ni kimwe, ngo nuko Agathon RWASA niyaramuka akoze undi mugambwe n'ubundi ari ibintu bizobangamira cyane umugambwe CNDD-FDD. Turabandanye tuyatohoza mu mwanya uri imbere, turaza kuyabashikiriza nk'uko kandi tubisoma ku kimenyesha makuru SOS Media zi Burundi, ngo ukurazirana k'umukuru w'igihugu neva. Umukuru w'igihugu yatangaje mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ko umurima wa Eden uri mu Burundi, akandi ko abanyamerika banywa amazi ava mu Burundi. Ubw'urongoye igihugu kiri mu bitagenderwa ngo na buke kw'isi, kandi ibibanza vyacu vy'iratiro bidahabwa agaciro kandi atari ibiharuro bijanye n'ubukerarugendo bwa buri mwaka. Abanyamahanga baje mu murima wiwe ngo Eden bafatwa n'isumaku. Uko ngo kurazirana k'umukuru w'igihugu kwashizwa habona kwigenekerezo ya 70 Ruhuhuma guheze. Uwo munsi Ndayishimiye yariko yugurura inama rukokoma ijanye n'ivyamukerarugendo. Igihe Imana yirukana Adamu na Eva mu murima wa Edeni, yashizeho abamarayika baguma bazungagiza inkota zaka urubeye kugira ngo Adamu na Eva ntibasubireyo. Ubwato bwa Nowa bwavuye mu Burundi ndabibabwiye. Irya mvura yatumye haba umwuzurira yari ivanzemwo urubura. Ubwato bwari mu Burundi ariho umuyaga wabudugirije ubujana kure. Inyuma y'umwuzurira ubwato bwari bwamaze gushika muri Isiraheli. Babonye uruzi ruhari baciye bemera ko ari Rusizi, uruzi rugabura Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko benshi babizi. Inzuzi nazo zikikuje umurima wa Eden, Rusizi, Ruvubu, Maragarazi na Kanyeru, uruzi rugabura Burundi n'u Rwanda. Uru akaba ari Akanyeru, niko Neva yavuze imbere y'abariko baramwumviriza. Biboneka ko bitabaguye neza, bakanakoma amashi batinya. Kubw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye, abenshi mu bamukurikirana ntibemera ko kuko ngo abamarayika bafise inkota zica ibibatsi barabahumye amaso. Abanyamahanga bakwerwa n'u Burundi.
umukuru w'igihugu Ndayishimiye yemeza ko hari ubwoko bw'isuma ku bugumya ingenzi zose zishitse mu gihugu ciwe bwa mbere. Ati genda mubaze abanyamahanga baza mu Burundi bazobabwira ko hari isuma yo bakwega ikabagumya bakibaza uko bashitse mu ijoro. Ngo niko yagerageje kumvisha abashikiranganji abaserukira amashirahamwe yegukira ishiramwe mpuzamakungu ONU n'amashirahamwe mpuzamakungu asanzwe akorera mu gihugu c'u Burundi hamwe n'abategetsi barongoye igihugu hamwe n'abandi batumire benshi bari bitavye iyo nama. Yarashimangiye kandi atanga nk'akarorero ati murabaza userukira PNUD turi kumwe nga ubuheruka uwaserukira PNUD mu karere yaraje kugendera Burundi yarondeye inshuro nyinshi ko no mwakira. Amaze gushika yansavye ko no mureka gatembera Burundi kugira ngo nzomwakira inyuma yo kuzunguruka igihugu. Ikintu ca mbere yambwiye ngo nimubaze userukira PNUD ni icabona canje. Yambwiye ati mufise igihugu ca mbere ciza ku isi, nubwo biruko Uburundi ntibugira igiharuro na kimwe c'ingenzi cakira buri mwaka. Ngariko umukuru w'igihugu niwe wenyene yemera ivyo atangaza. Uti ntimubona ko igihe Adamu na Eva bacumura inyuma yo kubirukana mu murima wa Edeni Imana yaciye hashira abamarayika bafise inkota zaka umuriro? Mwebwe ntimushobora kubibona nubwo ariho muri. Imana yaduhishuriye ko aha ariho hari umurima wa Edeni. Uburundi no umurima wa Edeni niko yabandanije avuga. Uti abanyamerika banywa amazi avuye mu Burundi. Umukuru w'igihugu kandi yarishimye yerekana uko yumvise umwe mu baturuka muri Amerika yaje mu Burundi nyuma yo kumusigurira ukuntu abanyamerika banywa amazi ava mu Burundi. Umunyamerika yaje mu Burundi atabiteguye ngava muri California i Los Angeles. Zagenze gute? Twari mu buriro dutangurira guharira hanyuma ndamwereka ukuri. Uti munywa amazi yacu ariko bamwe ntaco muduha. Acaranyishura ati vy'ukuri tunywa amazi yanyu. Inyuma y'amasaha duharira namubwiye yugurure Google. Namubwira ati ngaya y'amazi y'u Burundi hava mu kiyaga Tanganyika hagaca muri Rukuga kisuka muri Fleuve Congo, iyo nayo yisuka mu mwihari Atlantique. Atlantique nayo ikabifatanye na Pacifique. None ntituri kwibihari Pacifique, ntiduhejeje kunywa amazi yacu bunyene. Ariko umukuru w'igihugu yari kabwira abatabaza ikibazo ntiyatomoye nimba uwo munyamerika yagomejwe n'isuma ko ifata bashitse mu Burundi canke atariko vyagenze. Kubwo uharanira agateka kazina muntu Pacifique Ninahazwe umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo yategezwe gukora uko ashoboye kugira ngo Burundi bube koko umurima wa Eden atari wo mu migani n'ibitito. Twatangajwe cyane n'amajambo y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye kuko ntiyavuze ahantu na hamwe yakuye ivyo yavuze. Ubwo bari ubushakashatsi bwakozwe n'ibiro vyiwe. Ese Imana niyo bimubwiye? Uti vyaradutangaje cyane, ariko nimba umukuru w'igihugu yifuza ko Burundi buba umurima wa Edeni si ciyumviro kibi, twese turabishaka. Ariko umurima wa Edeni suri y'abavuga mu nyandiko si Edeni yo muri kahise, dushaka umurima wa Edeni w'ubu nyene. Akanipfuza uburenganzira bwo gushikiriza iciyumviro ku barundi bose, irekurwa ry'abafungwa ba politike, ugutahukana impunzi zose, kugarukana amahoro mu Burundi, ibiganiro hagati y'abana b'u Burundi, ishirwaho ry'umugambi wo kugwanya ubukene buzura inzara mu Burundi ndetse n'ibindi. Ati iyo niyo shusho nyayo y'umurima wa Edeni dushaka kubona. Umukuru w'igihugu kandi ngarashobora kubandanya agira ubushakashatsi bwe kuri kahise, ariko nadufashe kugira ngo Burundi buse n'umurima wa Edeni w'ubu, igihugu aho abantu baho baba mu mahoro n'umunezero. Akaba ariko uyu Pacifique Ninahazwe yarangije avuga. Nembwe kandi umwe mu bamenyesha amakuru bakoze umwuga kera yavuze ati umukuru w'igihugu neva nubundi yigira ivyo yishakiye. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ifyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuhuza TV Imana ibahezagire.